mwaramutse Mugisha, mwaraye neza, twe tumeze neza turashima. Hama Mugisha, komera kandi wihangane. Nari kuri YouTube ndiko ndaraba ubu butindi bw'abakecuru kavuze buti mwabakecuru muri Saudiya. Nivyo niko ndaraba n'ukuri nanje ndababaye cane. Ariko ngo umubivyi niwe yagiye kubiba imbuto hakurana hacamerana n'urwavu. Ariko ngo aravuga ati nimubireke bikurane bizosobanurwa mwigenya. Aba bantu jewe ubwo nyine nkivyumva ibintu bagukoreye ku kiganiro jewe narakiravye ukuntu yarira ngo bamukubita imigozi ibintu zenya ngo yagwanye n'abagabo babiri vyerekana abantu n'abakozi ba Karine. Aba nabo Karine yakoresheje kugira bagushafuze, kugira berekane neza abantu bamenye ko birya biganiro byose utabariza abantu ari ubeshi. Ariko komera n'ukuri, komera kuko ibyiza nawe ibyiza ntibitsindwa n'ikibi. Oya n'ukuri kandi wihangane. Aba n'abakozi ba Karine yakoresheje. Je birambabaje, byongera birasubira birambabaza ukuntu bagukinye. Ubu butindi mana yanje bitumye mvuga nabi. Baragukoresheje, barakubesha, berekana ibintu kumengo nivyo naho bari mu bubeshi n'ukuri. Kandi bariko bononera abantu benshi. Burya ntubona ino Saudiya hariho abatesetse cane n'ukuri. Bariko bononera abantu benshi n'ukuri. Bari bahimvye. Mana we Mugisha batubabarira n'ukuri. N'ukuri komeza kuko hariho abantu kugira ngo ni bene wabo na Karine. Jewe niko ndabita na ba Karine. Je sinkunda ibintu by'amajambo ariko byarandakaje bijya bintu bakoze. Abarundikazi bari muri Arabia Saudite barababajwe cyane n'ivyo uyu mukobwa yakoreye Daniel Mugisha mu kumuhenda yuko yahuye n'ibyago, yafashwe ku nguvu akagwanwa n'abagabo babiri hanyuma bikarangira dusanze ari ubeshi. Nguma ndabasangize intererano canke agashavu k'abarundikazi bashika kuri 4 bashoboye gutunyikira amajwi bidoga bavuga bati uyu muntu yahemukiye abarundikazi akwiye no guhanwa. Ariko ndabamenyesha yuko jewe ntashika intege nshishikara kubafasha. Dukurikire bamwe mu batunyikiye amajwi. Bite Daniel Mugisha ni hatari jewe mpejeje nzindutse ndabe ikiganiro kuri YouTube umukobwa arahaye yakubesha. Burya abantu barafyina no kuri abantu ni ntashima. Burya hajya ntibazi ko aba bakobwa bari Saudiya bataba bakwiye kugukinisha. Hari akamaro kanini bafitiye. Daniel jewe ibintu birambaje kuko nanje yewe iyo bari bishobokeye audio naje bari kuyishira kuntuzeya kuri video yiwe. Barazi ko urabafitiye akamaro kanini. Burya ntibaba bakwiye kukuderanja bagutesha umwanya bagufyinisha. Burya hajya hatabaye wowe Daniel hajya naho kwigira ahantu kinumira ikiringo c'umwaka, sibyo? Ubwo bufaranga baruhira muri Saudiya bakorera, nyimba hari urwaye afise ikibazo, nyimba ari ukeneye gutaha agaca butabuza mwitike y'indege, bagwara bakaja kuri office bagakubitwa bakabura n'ikibatabara. Urabona ko ingene uhora ukabishira ku rubuga ati yemwe nkuyu aragwaye, nkuyu afise ikibazo kiniki, nkuyu ashaka gutaha yitaburiza itike y'indege. Ibi biremewe n'amategeko. Burya ibi byose bagiye barabigira ayo mahera bakoreye aribo birihiramwo itike y'indege, sibyo? Burya bobora akamaro kawe bakubitwa babura aho basaganiriza. Barashobora kuhasama kweli, abantu barashobora kuhasama nk'uko birenze. Rero umukobwa icyo umuntu umukubita nk'amakofi jewe no kuri kw'Imana bashobora kuhasama birenze hiyo uko kose. Nimba bahimvye umuceri wo kwa Mwarabu ntibawuhimbe neza. Ariko kazobona ntuhagaze nkaho kakwituye ku rubuga wagesha ugafashije n'ibintu nk'ivyo. Nimba bahimvye imiceri yo kwa Mwarabu n'inkoko za Mwarabu bazihimbe neza. Ntibari urumva nta kidahinduka n'Imana yonyene na Bibiliya barayihindura. Hewe ari mw'isi ntari mw'ijuru.
uwutaranirwa agaramye yibaza ko yibwira ngo ijuru riri hafi. Nimba bahimbye inkoko n'umuceri wo kwa Mwarabu ajye aryame atekereze, areke kuba azana ibintu by'uburofu, ibintu nk'ibyo wowe nk'ivyo yabihereyeho yabikuye kure. Nta kidahinduka muri ino si, nta kidahinduka. Burya haraho nawe vyohinduka. Abantu basoma kwiga. Daniel uzobireke, je ndi nkawe nobanza nkabareka nk'umwaka umwe nkikabusha, bakabanza bakaraba ry'amahere nimba ari uwagiye agakora imyaka 2 akayitaburizamwo itike y'indege, burya ntacyo bwosigara. Ari urwaye bakagurisha agatongo nubwo bakoreye rwose bakimenya. Burya harya Daniel mwene uko adakora ikibi nyene wowe umuntu w'imbabazi, harya ushatse womugirira akantu kandi urumva neza akava no kukaza agataha mu Burundi. Harya ushatse nuko nyene uri umuntu mwiza. Harya ndazi nawe ko yaba umuntu ashobora womugirira akantu keza none ni ukuvuga ati Imana izobibariza nta kibazo. Je nka kujya kuntu mbona hariho abaje muri ofisi bagwaye baremvye bakababwira ngo nibitaburiza amatike y'indege, abandi bakamye amaraso, abandi bafise reka harya nukuri baze barakubaha. Uwuhaza umuceri wo kwa Mwarabu arondera haryama atekereze. Harya baca umugani ngo ikidahura n'imisozi, nayo abantu barahura. Baze baratekereza bahembye umuceri wa Mwarabu n'inyama ya Mwarabu. Ikidahinduka n'ukuri mw'ino si nta kidahinduka pe. Yego nta ingorane pe. Hariho abantu usanga muri komandere umuntu agatabarizwa n'Imana. Ega Imana irakora, muga Imana ikoresha abantu. None muri Bibiliya batwitanye imbere ga yemwe ibintu byose byakorwa Imana yarururuka ngo ba yonyene ikazi gakora. Oya irabikora mugabo inyuza mu bantu iranyura mu bantu yaremye. Umuntu atabarizwa n'Imana. Ega Imana irakora mugikorera mu bantu. Abantu barikuramwo ubwenge. Sinzi. Kuri ibyo bintu nukuri bitangaza. uwo yari umwe mu baturungikiye amajwi babajwe cyane n'ukuntu uyu murundikazi yahenze Daniel Mugisha avuga ngo ntabariza ndagoba mfashe ku nguvu abagabo 2 nanje nkaje nkamutabariza anyereka ukuntu bamukubise amenya amaso, kumbe yakoresheje Snapchat mu kwihindura. Ubu n'umwe mu babajwe n'ibyo bintu. Reka twumve ubundi bakabiri nawe nyine yatanze ubutumwa avuga ati nukuri ntucike intege ariko birambabaje. Bite Dani, uraho umeze neza? Umeze neza sawa, ndishimye. Yego. Kandi audio zawe ndazikurikirana n'amavideo yose ndayakurikirana kweri. Hama abo bagize ikibazo cy'uwo mukobwa Rankunda Marie ni ikigo caturungitse, ikigo kimwe rero ya mugabo n'umunyamanyanga kurya nyene bakorana bose n'abanyamanyanga. Urya Minani Pascal turabana, reka ndaguhe adresse yiwe twihereza abo bagende diregite bamucakira nk'abatora inoti ku meza muhiri wiwe, ntahandi afise. Kandi na hariya nyene aba yarahashize ikindi kigo ahantu aba ku Muzinda ku Muyange ku Muyange ukadugana iry'amashuri ukaduga ruguru rirya ry'amabuye irija imubimbi akaduga hari ahantu ku korosi ahantu hari agasoko ntabarira umwana ati ntwara kwa DJ, bamuzi kuri DJ ati ntwara kwa DJ, baca bamutwara n'imbere n'umwana uruyoya aca mutwara iwiwe.
hari porotayi itukura, yaragize n'ikindi kigo agiriye etaje, ntazaragira amanyanga rero aho gukurikirana abantu abazana akabicira ino. Jewe naramubariye, jewe ndi Bakame, Saudiya ndayizi, Kuwait ndayizi, sinzi nk'abo ukwega nk'impene urunda muri Saudiya baza bangora jewe, ati uzopfira ino wa muhungu we, wa mugabo we bazokubamba nk'uko babambye Yesu. Umuntu akubariye ingorane ziwe urasoma ni telefone ntusubira kujya ku murongo. Mu bo twazananye turi 12, umwe ngo yaratorotse ntituzi n'iyari, yakora muri iyi inzu yashikiyemo kwa bosi, yakora muri iyi nzu. Bukeye bwaho ngo bosi akamutwara gukora ahandi, ngo bukeye bwaho akajya kumutora ngo agakora ahandi, kandi ari umuntu w'umumama. Arabitubarira muri groupe, arabimbarira, ndamubara ati none wewe waje gukora kira mu nzu bigenze gute? Ngo nanjye nuko ndabibona. Uyo twaramubuze n'irengero ryiwe. Mundi hariho akandi gakobwa karigeze kukwandikira, ndamwibagiye izina ry'ikirundi, nyambaye irankunda Girene, yarigeze kukwandikira. Ukwigije amezi 5 ngatwo turindira waje mu mezi 5. Nyagakobwa gafite imyaka 17 nikaranahemba. Bosi wiwe yamubare ngo yarungitse amezi 2 kuri banki, umwana ara telefoni iwabo, nyina agende kuraba, nyina yigwariye umutima, na musaza we baragenda ngo amahera barayabuze. Akabarira ngo mabuja wiwe namuhe borudera ahereza ababyeyi, akamubara ngo yayarungitse. N'ubu nyakana nako nyene amakuru gaheruka barungitse muri groupe, bavuze ati karagwaye ngo hagira gapfa. N'ubu n'inkuru ziwe twarazibuze. Ubu umeze uko, n'iherezo ry'abo bantu n'ubu sindarimenya. Ku Muyange ahantu naho hagenda agatora umwe ku Muyange, adugana rijya ryo ku ishuri, ryo ku mashuri, ku Gasoko, ahantu bita ku Gasoko. Aca hagararaho ku Korosi, aca avuga ati nahaba ari umumama cyangwa umuntu w'umusore, ati ntwara kwa DJ, aca amutwara n'imbere y'umuryango. Yararonse iyo yinyegeza kuri ako gatumba k'iwacu, yararonse iyo yajya kwinyegeza. Utahaza atari umuntu agutwayeyo ntushobora kumenya n'ahawe. Uyo mugabo rero bamuje ko bamukora, kandi afite ibigo 3 afise ngo amaze kugira. Inyuma y'uwo wa kabiri reka twumve uwundi munywanyi agira 3 nawe nyene umurundi kazi yari mu bihugu, avuga ati nukuri ndabajwe cyane n'ivyagushikiye, ariko bose bagaruka hahandi iti abo bantu batakubonye bapfa bagahera, kandi bigirira nabi cyane. Baranegura uwo murundi kazi yashoboye kumpenda, nubwo yasabye imbabazi, mugabo urumva abarundi kazi bababaye cyane, bavuga bati ibyo bintu sibyo. Ni sawa mugi, ndi mu biganiro vyawe, ahubwo abagore bava mu Burundi n'ibirofa bagiye barantwenza. Ingorane wewe bazokwamiza kubigeragezo. None jewe narashitse Impaka, aho ndiko ndagushingira nayo ibintu byambayeko mu myaka 3 n'amezi 8 nabaye ino, kandi Imana yarandinze. Ndakubwiye ibyabaye byokora bake, kandi byoshobora bake. Jewe naragiye dutangira gushika ahantu batubiza, mbyumva ahantu basengera kwihanagura ibyaha, bakambara neza, yari impuzu bagiye bambaye bakanazikura bakambara izindi. Turasenga, ndunama nkaraba ingene umukazana we wasenga, nkaza ndakikama akajisho ndaba, nanjye nkaba maze kubona ingene basenga ndabikora, kandi emwe byarampaye icubahiro n'ukuri. Ego urumva, nca ndagenda, turagenda turaca dufata inzira rero yo kugenda. Yari yanse kungurira n'impuzu. Tumaze gusohoka aho dukura ivyaha, aranjana, umutima urumva ko umutima wamuvugiyemo, aranjana arangurira impuzu, arangurira ibirato. Abakazana biwe baguma barabana, bari barindiye barabe yuko atangurira. Nimba yiyumvire ati barantwenga, aca arangurira. Uwo yari mabuja. Tuca turira imodoka turagenda, twashitseyo inyuma y'amasaha 3.
ni kure uvuye ahantu wumva ngo bihanire ibyaha. Mbo twashyizeho saa yine turazunguruka kajya kazu bijya bivugisha ngo batera amabuye bagira nte ni ukuri no kubabeshera mugira ije ndiko ndabikubarira je narashitse impaka neza. Nicyo gituma nabwiye n'umuntu yandiriye amahera mu Burundi tuzogira ingorane. Ikintu gusa nabonye ukoreye ikibi umuntu yashitse impaka ukagikora wisunze icyaha cyo kumugirira nabi ntaco ufushitseko ahubwo uravye nabi bijya wowe uriko uramusabira niwe bigaruka kuburya impaka n'ahantu hubashwe kandi n'ahantu kweri iwabo w'Imana ntibabeshe koko. Urazi ikibazo mama yagize mu nyuma zo kurwanira umusaza wanje yandiye amahera, ubu n'ikimuga ndamufashiriza ahari. Ejo nzokwereka ifoto ya mama uzokumva uvuge ati Fara nukuri ndagukuriye ishapo. N'iyi saha ahantu ndi je ndi umu Emmanuel mugabo aho ndagushinga intahe y'ivyambayeko n'iyi saha mfise vyose urumva mfise umusara ngira nce ndagufotora nakwereka ahantu nsengera kandi ajya amasaha yabo tujana nayo kuko ivyo senga nije ndabizi biri ku mutima wanje kandi ndunama nkunamuka nkasenga nyene bijya vyabo nyene bikwiye. Amafungo bayinjiyemo ndafunga gushika aho bazogira amafungo ajya amafungo biyongeza ndayiyongeza n'ubu ndayarimo nk'ubu ndayazindukira murabona ko nateramye kandi Imana irahamfashiriza ati gute ngira ndakubwire yuko ubu ukorera icyaha umusengeye biva ku mutima Imana iramuturuza ujya mugisha mubi wose akwiyumvira kukamusubira ko Imana ikamucisha bugufi imbere zawe mu gahoza. Mugisha naje gukora muri uru rugo mvuye mu nzu hafi 25 zirarenga muri ofisi jewe najemo kandi ibintu najemo nagoma ndakubwire ntibihesha umuntu agaciro. Birimo ubusambanyi bivanye n'ukuntu witwara, birimo ingeso mbi z'ukuntu bagenda barararaguza. Hari aho ugenda ugiye gukorera umuntu umwe akakujyana mu yindi nzu mba ntuzi ibyo ugiyemo kandi akugarukanye baragukata amahera. Dukorera 800 abarundi niyo twasinye. Ndakubwiye inkuru z'iwanje baragombye kunyicira muri ofisi ngo sinari kudekarara ko nakorera 800 ngo abandi bari ku gihumbi kandi abo bose twahariye turi muri ofisi bose baragiye bariko bakorera mu ibarabara. Jewe rero ndi igihangange kandi je simvogerwa. Ubu nahisemo gutoroka umuhana ndiko bangushije amezi 3 barambwira ati we twagukunze mugabo ofisi yanyu irisha amahera menshi. Ndabiganira uburyo nagenda akora amezi 6 mpembwa 190. Haraho nahembwa 400, haraho nahembwa 500, uraho bampaye 6 nca ndandikira umushiranganje wo mu Burundi maze kubimubwira carakoma induru narandika ikete bica biramenyekana babona kuduha 800 twasinyiye. Ubu rero navuze ati nabwiye uwo ofisi jewe sinsubira muri ofisi. Barantumye ko ndatora amavarisi yanje nari nsigaje amezi 2 ngo ntahe kontra yabiheze kandi nanjye ntacyo ndakora ku buryo mama avuye mu Burundi nawe akiyagwara nje ndamufasha byose. Ndafise n'abana 2 baba banyi batishoboye n'amafasha byose bihananiwe jewe nkaharura ati none ko ntagira uwo mfasha bica biherera je niho nari ngitangira kubaka kumva ko iya mbere nayigurishije nkayigurisha bakankubita ku ntoki. N'ubundi mu mburane ndiko ndondera umwavoka mburanira ibyanjye n'ibirebire iyo iraza kukurambira. Rero je ndiko numva abakobwa bigira babize ngaho bakigira ngo bashitse mu nzu y'umwarabu byabisirimba bakaja ngaho bakigira ama TikTok mu nzu y'umwarabu. Inzu y'umwarabu ntakenera kumva za ndirimbo zacu bavuga ko ari haramu. Urumva ico ni icambere. Inzu y'umwarabu kirazira kwerekana ko umenga wuzi gusenga cane uriko urasambuza. Bafise ibintu vyabo kuko inzu z'abo bantu ziratandukanye. Nta nzu n'imwe y'umwarabu bigaragara niho usanga atekereje ubona ko asenga mugabo ntabuze ikigirwamana. Nuko rero uza urabahanura kandi baze barakumvira kuko batagiye barabikurikiza Imana impane batazohonera ino canke umukuru w'igihugu nazibire ariko ababuze ntibaze bugurure nyene yuko atare muganaho nyene nayo baja n'abarabu bose ni bamwe nta mweranda ariyo bose ni bamwe. Yego kubwanjye ngo je mba naratashe nugira ngo hari ingorane niyagirize ka wanashaka n'ubwene gihugu je nabusize ino ndabugaruka ndabusanga
niyo mpamvu na bosi yaravye aravuga ati none ko umukozi tumukeneye kandi akora, jewe sindaba ngo ni mw'ijoro, no mw'ijoro nabishatse ndakoropa nca niryamira mw'itondo nkibukira sasita kubera iki mba naraye nkoze akazi. Mugabo abarundi b'iwacu mubwiye ati rara basi ukoze hama uvyuke utevye kuko baraye ukoze, aca abona ko umenga uriko uramuhohotera canke wewe werekanye ko umenga uzi gukora cane. Oya, hariho ibintu vyinshi bamaze kumenyera iwabo, bakoza isahani indya zigomba zije kw'isahani. Rero ino suko ni ukurara ugize isuku. Ntubona nk'uku turiko turavugana Mugisha, jewe ngira mfate impuzu y'umwana aza kuzinonamo kw'ishuri ndayigorore nce njana amanike ahantu aza kuyibona aje kuyitora, kuko bava ngaha baja kw'ishuri mu masambiri na nusu satatu, bishobora abantu bake. Kandi aho nahawe permission yo kuyimesa na nyamwana nyene sina nyina yantegetse, kuko uwo mwana tumenyereye tunahuza, ndayimesa nkashira ngaho. Kandi ikigira kabiri, none ga Mugisha burya uzokunda umuntu agomba kukwiganza akagusanze mu rugo rwawe, ivyo birakunda? Bishobora abantu bake rero nibaze barihangana, n'amanyama menshi abarundi bazi ko bayapfanye, bagabanye umunwa, biragoye. Amagira amahoro, turahanura. Mama mugi wese nakubwiye ivyakurikiye dutashe ko twarara mu hoteli Mbomaka ni kure, ntumve ngo Madina ngo ni hafi ya Madina, hewe ni urugendo. Iyumvire twafashe hoteli zibiri kugira dushikeyo, twavuye muhira saa 9, bayita Aswari baba bakubwiye amasaha yo ku mugoroba. Urumva? Hageze rero ku mugoroba duca dushika aho turyama mu ma sasita y'ijoro. Tuhageze sasita y'ijoro turaryama, duca tuvyuka saa 7 saa 6 na nusu, wakibara avuze gusenga no guca duteka ivya sasita, niyo gada. Duhejeje guteka ivya sasita ca turarya, ubwo nyene nca ndoza amasahani twagiye tugenda nk'abimutse, nta kimwe dusiga mu vyo twazanye, kuko hoteli zaho zirimwo amasahani, zirimwo vyose, isafuriya gusa yo guteka niyo twayisanze. Basi bigeze ngaho turagiye, ca twongera dushika iyo tuja, twongera turyama kandi mu yindi hoteli, ariyo bwaciye buca duca dushika aho tuja. Burya dutashe twashikiye ahantu mu hoteli mu ma saa 7 y'ijoro, tuvuye guhiji aho i Maka. Turarondera aho turyama turahabura muri ico gisagara c'i Maka, twagiye kuronka aho turyama ariko tujabutse mu yindi site, urumva mu yindi ntara. Muga intara ya Maka twabuze n'ahantu na hamwe twaka indaro kubera bari benshi ico gihe bari bagiye guhiji. Hoteli tugiyemo tugasanga zuzuye. Urazi ivyakurikiye? Narahashitse turaryama n'abakobwa biwe babiri, je ngira gatatu, ndyama ku gitanda co hagati. Burya nagiye gusubira mu mubiri mvuye mw'itiro, nsanga nta shuka nifutse, ntayo nisasiye, kandi naryamye nisasiye kandi nifutse. Numva ahantu ndi hamota umuntu yapfuye. Ngiye ndazungurukisha ubwenge ndaraba hose mbona hasa neza nta ngorane n'imwe. Burya ngiye muri telefone nca nsanga umukobwa twari dukundanye yitwa Fara twitirana wo mu Kanyosha, yagiye ku Musenzi. Nsanga yanyandikiye ambwira ngo Fara je ndi ahantu nagiye gusengerwa, mugabo uwo musiguzi ansiguriye yuko uri ahantu uri mu gitengo c'abadayimoni. Ni ukuri burya bavugishwa bariho, hewe nari mu gitengo kweri, numva umenga nta mbaraga mfise, numva umenga sindi mu mubiri. Uwo mama aca antegeka kuva mu mwuka nje muri mpwemu, yani kwisonzesha. Uwo musi niriwe ntariye, burya barateka nza mbona ba bakobwa nakubwiye ko nta n'umwe nahasanze nsubiye mu mubiri, nasanze ndi jenyene. Haciye haza nyina w'uyo mukobwa, nyina w'abo bakobwa aza gusengera aho ndi, nguma nkemeya mu mutima, ndabona ko abuze amahoro. Burya uko dusenga twebwe, ushima ko uri mu bantu b'abadayimoni, barabura amahoro. Aca araza arambaza ngo nturya? Ndavuga oya ati no musi niyirije, ati buriya kiriya gihe twari dufunze naciye nja mu bihe, rero nashatse kwiriha iyi minsi. Ngo kubera iki wafunze ngo arijuma? Ati vyanshikiye niko navyiyumviriye. Baca bagenda bantekereye zandya, urumva ko ntahamagawe gukata itomati, ntahamagawe gukata ibitunguru, kandi kare bahora bampamagara. Baca bagenda babitekeye vya vyo kurya niyo tugiye kuzererwa,
kuko tuza kugaruka urumva tuza kugaruka hahandi duhitana ibintu duca tugenda tubandanya urugendo turagenda nk'urugendo rw'amasaha umunani oya nk'amasaha 5 n'imodoka kandi nk'uko bataruha kure kweri kure asha ubona jewe ndazungurukiye i Saudi asha dushitseyo hari mw'ijoro baranyibutse rega baribukanya kuko bari bazi ibyo batongereye ngo wariye te nanje umusenzi ne nabimubwira arambwira ati ntagire indya zaburya batongereye barafise ibintu bakoze mugabo nca nibuka yuko hari umushatsi twapfuye ko nase kubaha bahejeje guhiji hari ahantu baca bagenda kunama bagasenga bakikura urya mushatsi w'inyuma kwirugo niho rero batwarira ubwenge bw'abantu mugabo biza abantu baki wumva iryo sirinda kwibi biza abantu baki je rero narawikuye mera mask ndabereka ko ndawukase mugabo arawunsaba ndawubima ndavuga ati nje ndawijanira kabisa ndabona ko bibabaje kuko niyo bagiye kubisendera ntitwajyanye je naciye ntahana n'umukazana wiwe mutonya kuko umukazana we yaranankunda basi ndabona ko bibabaje iyo bagiye ahantu hari uruzi iyo bagiye kubikorera je rero muri uwo mwanya nigera ce ntangira gutaha shika muri urwo rugo bo batarataha mugabo nanje ndahashitse ku buryo bw'impwemu Imana yari yampaye ye ntiza ubwenge naciye ngena ndasenga ndavuga ati Mana iyi nzu niwe wanzanye aha hantu kugira nshike muri iki gihugu niwe wakinzanyemo menya ko n'iyi nzu ninjiyemo atari iyanje kandi atari iwacu urazi impamvu ndayinjiye n'ivyo bakoze ntibimperekeze ngo nkingire iminsi ngiye kumara ahantu gushika igihe nzotahire Imana yarandinze no kuri ntahira amahoro cakorikiye n'igiki natashe uwo mukecuru yidoga ko ntari gutaha egama barayinyi mu bwene gihugu bacabujana kuri ofisi mu kuma pasiporo barayintereye wamenga ntaco nabakoreye aba n'abatwa ariko ndabishimira Imana kandi naritaye mu mahoro ahubwo ibigerageza naciye ndabisanga muhira rero abantu benshi rero birabananiza aho bababwiye ati tugende imaka ngo jewe sinoja imaka ngo jewe kirazira kwigira akagarara utari mu gihugu ciwanyu mwemerere mugende nta ngorane n'imwe je namba ndabihana abantu benshi mu magrupe mugabo barundi bacu ubwenge bwaramaze kumenga n'ibigugu kandi bazogira ingorane muri iyi Saudi nahisemo kubasangiza amajwi y'abantu bane gusa ibi bintu yakoze n'amahano ntaza bisubire muri make barabinigura reka ndabwire ko uwa nyuma wewe ashinga intaha avuga ati nanje ibi bintu ashinga intaha avuga ukuntu bamwe arabari babi ibyamushikiye ibyo bamukoreye ukuntu bamushatse kumutanga igitambo Imana igakinga mwabyumvise uyu wewe ashinga intaha avuga ati jewe mba narapfuye mugo n'Imana yakinze mwakoze rero ndabashimiye ndabakengurukiye inshuti bakunzi banje munkurikira kuri runo rubuga Daniel Mugisha ni jewe nyene Daniel Mugisha shimiye ko mwashoboye gufata akanya mukarungika aya majwi mukavuga ati yasangize abadukurikira kugira ngo bumve yuko umuntu yahemutse nanje ndabona ko ari umuhemo ariko je ndihangana kandi shishikara gukora ibyo nshoboye ubushobozi bwanje bukeya kugira ngo ndabe yuko bashiki banje botabarwa murakoze